burya wari uzi yuko inzira ifise inzira gusa uzobimbaza niyo twahura. Okay, ndagarutse mwiriwe mwakeye, nizere ko mumeze neza mukomeye. Akazina banyitwa ni Jimbere Dieudonné, karibu kwicano Dieudonné ND. Ntibagire kugira subscribe uri mushasha, ndagusaba ko woraba iyi video yose guhera ku mwanzo kushitsa ku mwisho. Ego uri mushasha wakoze kuba wagize sabone, mugani ntibagire kugira akayaga kengere kugira ibintu bishasha ntuzocikwe navyo kubera usanga uhomvye nta handi ukuri kuri. Rero ndagusaba yuko woshobora ni kugira portage ukarungikira mugenzi wawe ikiganiro kugira nawe nyene ashobore kumenya yuko Umurundi wari wese ashobora kumenya Uburundi ko bwarose internet imeze neza ikomeye. Mugani n'ivyo tugiye kuyaga kwino munsi, iyo internet imeze gute, igiye guhindura iki, igiye gufasha iki, igiye kuzana iki, ivyo vyose tugiye kubiyaga kwino munsi. Ndafise ningaha ka laptop mugani gatakoresha Starlink, mugani gafisha internet. Buryo twaza kumenya n'uburyo bungahe butatu bakoresha au buhinga bukoreshwa kugira internet umuntu wari ashobore kuyironka, yaba ari mu iphone, mu nzu au ku company uko nuko. Ivyo tutaza kubiraba ngaha n'ingene nawe ushobora kuronka ko bazimba au ko batazimba bivanye n'igiciro ngira co ngaha mu mahanga. Je shobora kuvuga ngo ati turihirako kubera ni ku kwezi. Mu Burundi usanga benshi amasimu yariha ku mwanya bafise amahera, ku mwanya bashobora kuba bagomba amamega uko nuko. Rero musi tugiye kuyaga ko vyinshi. Icambere na mbere gusa ngomba ko womenya au umuntu wari wese w'umurundi yomenya Starlink niki. Starlink ni Elon Musk. Elon Musk n'umugabo je nkwirikirana kubera ibintu akora n'ibintu vya kijambere biriko biraja imbere bitwara isi iyo iri kwiraja, yaba ari muri technology au muri healthcare, urumva ari hose. Rero bica bimpa amakenga kugira nanje nshobore kumenya ivyo ariko aragira. Rero muri iki gisata ca internet yakoze Starlink naho akaba ari internet ishobora gushikira umuntu wari we wese aherereye hose, yaba ari mu gihugu hagati, ruguru, hehe, yegereye ocean, ibiyaga, yegereye ategereye ibiyaga, internet irashobora kumushikira. Internet bavuga ngo ati ngwinyaruka. Iyo internet mubwo ikoresha uburyo bwa satellite. Kora ivyo bigenda juru bitandukanye n'ayandi ma internet au n'ayandi n'ubundi buryo abantu baronkerako internet mu bihugu bimwe bimwe. Nece ndakubaza ngo ati none Uburundi bugiye kunguka iki? Uburundi bugiye kunguka ibintu vyinshi. Ugomba kuba umu YouTuber birashobora kukorohera. Ufise business ikoresha internet hanyuma ukagura iyo Starlink birakorohera. Kimbara ama business mu Burundi akora ibijanye na vya telecommunication, ama phone service, gutanga ama 5G uko nuko, urumva birashobora korohera umuntu wari wese ashobora gutunga isimu. Mugani bivana n'ayo ma business n'ayo ma company uko nuko. Mugani bararoshe ikibuga woshobora gukoresha kugira ibintu vyorohe bijanye na internet mu Burundi. Ibi ngo vyarabaye mu Rwanda. Je ndazi umurundi wari wese arazi ko mu Rwanda bafise internet kandi bari ku muvuduko mwinshi kubijanye no gukoresha ama technology agezweho au uburyo bugezweho kw'isi nko ku ma réseaux sociaux uko nuko. Nibaza nta utabizi. Mugani natwe umwanya wacu wageze kubera internet yashice, Starlink yashice. Ego burya ngo hari uburyo butatu igihugu au umuntu ashobora kuronka internet. Uburyo bwa mbere bwitwa fiber optic cable, ari bijya bicinga au insinga zishobora guca mu mazi au guca mu kuzimu uko nuko kugira zishike ahantu zigenerewe hanyuma abantu bashobore kuronka internet. Iyindi nayo niyo nyene Elon Musk yakoze yo gukoresha au yo kugenda hejuru y'isi kugira umuntu wari wese. Arico gituma usanga ibihugu vyinshi vyo muri Afrika bishobora kuronka internet. Ntibavuga ngo ati ngo vyinshi biramaze kuronka, mugani nk'Uburundi bumaze kuronka iyi internet kubera ubwo buryo bw'ivyo bigenda juru bishobora gutanga internet batarinze gukoresha fiber optic cable. Iyo satellite au Starlink ishobora kugenda hose, uba ruguru ufise uburyo urashobora kugura hanyuma ugakoresha iyo internet. Uburyo bwa gatatu ni wireless ni nkuko ushobora gukoresha isimu. Hariho ahantu bigenerejwe ko
amaconnection yakigwa bivuye nyene hejuru, hanyuma bagasambiriza ayo maconnection ku muntu wari we wese afise isimu aho afise internet muhira. Urumva ubwo buryo butatu. Hariho n'ubundi buryo bwinshi mugani n'ubwo buryo butatu. Mugani no musi tugiye kwivugira ku muntu aho ku muntu agomba kugura Starlink internet yazanywe mu Burundi. Ati Burundi bugiye gushika aho bugomba gushika vuba. Mugani ndibaza nawe uco ugomba kumenya ngo which one is the best, ugomba kumenya ngo ni icahe aho ni yahe ikomeye cyane kuruta izindi, iyo fiber optic cable au iyo Starlink au izo zindi za wireless. Mu Burundi bakoresha wireless, ndibaza nta muntu atazi ko usanga bigoye. Mugani iyo Starlink nayo nyene irafise high speed internet, mugani bikenewe ko uyishira ahantu hameze neza, habona hatari ibiti, ishobora kuraba hejuru kugira ama radio wave azoza araconnectinga niyo ntuzenya wowe ufise hasi atangorane. Mugani ikomeye cyane ni fiber optic cable kubera yone iza direct, mugani na satellite au Starlink ni ibintu binyaruka cyane. Okay, rero tugiye kuraba aho ngaha starlink.com urashobora kumenya ibintu vyinshi, ukaraba n'igihugu maze ndareko ndaraba Burundi, ukaraba n'igihugu maze n'igiciro. Urumva umuntu were wese ashobora kugira uburyo, arashobora kugura iyi internet, nyamba ari business, nyamba ari ku muntu, nyamba ari company, uko nuko. Rero ugiye ngaho ukaraba aho iri, tugende kuri map turabe aho. Urumva US kubera ariho ne yubacu, urumva barayigize kuva kera, mugani hari ibice ngaho mbona batarayigira. Mugani nge twigire iwacu turabe. Ugiye kuraba ngaha urabona muri Afrika ko bafise ama service ahantu batanga iyo internet mu bihugu nka 13. Mugani tugiye kwirabira ngaha mu Burundi, urumva umuntu wari wese arashobora kuronka iyo internet. Urabona iri rangi ntiryanditse ngo ati aho ntigerekana ngo ati ngo uri mu Bujumbura, uri Ruyigi, uri Rutana, uri Rumonge, ngo niho ushobora. Oya, ni igihugu cyose, umuntu wari wese uri ruguru wifitiye uburyo bwo kugura iyi ntuze Starlink urashobora kuyironka hanyuma ugakoresha internet. Mugani ciza jewe ndumva bazokora, bashobora gukora ni kuba amantu za company aba ajejwe gutanga amantu za service, ama wifi, ama connection ku masimu, ku muntu wari wese afita isimu, boshobora kugura intuzenya Starlink bakaza baragabanya igiciro c'amantu c'amamega uko nuko. Abagomba kugira nabo nyene ku kwezi kubera iyi ntuze Starlink uyiguze uriha ku kwezi. Ego urumva Uburundi bwose n'u Rwanda ngaho urabona ko nabo nyene bayirose kuva kera. Ni vyiza nge turabe ngaha twanditse Burundi, ni Bujumbura. Ni Bujumbura, ama province yose urashobora kuyaronka. Adagiye bangiye muri Mexico. Ngaha turiko turaraba ku muntu, urashobora kugenda inge twandike Bujumbura Burundi, Bujumbura Burundi, tugire order. Mugani sindiko ndayigura gusa ndiko ndaraba igiciro. Sabe order. Okay. Order. Urabona ngaha BFI, urabona ku kwezi amahera naya gusa niko bitariko birankundira aya ngenda ba zooming in aya iraki imwe n'ibihumbi 43 ku kwezi niyo ushobora kuzoratanga kugira wame warose internet ngwinyaruka. Mugani vyose hamwe kugira uronke ivyangombwa bikenewe aka kantu uzenya isahani ya dish, isahani ya dish gusa niko ntashobora ngenda ngaha kuri Google
Starlink dish. Iyi saha ni ya dish. Iyi saha ni ya dish hamwe n'aka kantu zenya katanga internet. Ushobora kubironka vyose hamwe ku miliyoni imwe vyose hamwe. Urumva arashobora kuba ari amahera menshi ku muntu, arashobora kuba ari amahera make ku muntu, bivana nawe. Gusa internet ni ukumenya yuko umuntu uwo ari we wese wo mu Burundi ashobora kuba afise internet abigomba umwanya wari wo wose. Urumva ni ibintu vyorohera umuntu wari we wese. Ama company agomba kugura internet, ama business agomba kugura internet, mazina rumite igomba kugura internet kugira bagabanye igiciro c'amamega baza baratanga. Ntiheze bazoze ngaha bagende bakora ibishoboka kugira bashobore kuronderera umunyagihugu wari wese yikoreshereje internet ku buzimbuke buke. Mugani urabona ngaha vyose ubiguze vyose kandi ushobora kubigura vyose hamwe uko kwezi kumwe, hamwe n'ibikenewe imiliyoni n'ibihumbi 67,500 vyose hamwe. BFI ndibaza BFI ni franc Burundi currency. Ngezwa BFI Burundi. Yeah, BFI ni Burundi franc. Yeah, BFI symbol FBU. Ukoraba ngaha symbol FBU au BFI Burundi currency. Umva ufise uburyo urashobora kugura internet. Urumva n'ama business tugiye ku ma business naho ngaha. Urumva ama business urashobora kugenda hariho hose kandi ama download n'ama upload vyose ni ibintu binyaruka. Fixed site ama company ari ahantu hataguma agenda nk'imodoka aho nk'imeri aho nk'indege vyose barafise amagaro. Urashobora kugira internet mu igare yawe, urashobora kugira internet ku boat nuko nk'ama boat usanga amameri usanga akeneye connection ku buzimbuke buke kandi ku bunyarusi na airline aviation vyose niyo bagira Burundi Airlines. Urumva barashobora gukoresha Starlink akaba ari yone igenderako. Urumva n'ibintu vyinshi bakora business na personal. Umuntu wese ashobora kuronka internet. Tugaruke ndakwibutsa yuko ibintu ari ibintu vyiza, ari ibintu bishasha, ari ibintu vy'iterambere. Rero ntugira ubwoba, gusa twareko turavuga ibijanye na internet yashice mu Burundi Starlink. Rero umugenzi wawe atarabimenya murungikira iyi video kugira nawe nyene ashobora kubimenya. Ntibagire kugira like, thumbs up. Ego tuzosubira kubana niyo twabonana. Peace.